ndashima ko Yesu nakumenye hamwe nawe ndaruhutse ati nashimye ko nakumenye yitwa Olivier Igani ndibona ko imaze iminsi indwi ndimbo imara iminota 6 n'amasegonda 57 indirimbo imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi 2 ndibona ko yanditse yisunze igitabo cy'abanyefeso 6 ku murongo wa 13 hamwe wa 17. Bwana Olivier Igani reka ndakuramutse cyane ndaguha nikaze hano muri studio za Ivyizigiro mu kiganiro cyagufashije. Murakoze cyane, murakoze kutwakira. Nizere ko meze neza, umunsi wa Mungu wagenze neza. Umunsi wa Mungu wagenze neza kabisa. Mwagiye gusenga wagenze gute no munsi ni kiganiro cyagufashije ushaka gusangiza kumbura ikintu cyagufashije aho wasengeye nko bitakunze nawe yumve ko hari ibintu byafashije abandi banawe kumbura byo mufasha. Kuri uyu munsi wari umeze neza cyane. Twahezagiwe mu buryo bwose. Nagiye gusenga uno munsi twize kuri teme ivuga ugusenga. Ugusenga hama verse yari muri abami ba mbere igice cy'umunani ku murongo wa 49. Rero twize ibintu byinshi cyane kuvyerekeranye no gusenga, akamaro ko gusenga, ni kubera iki umukristo akwiye gusenga. Ikintu novuga nyamukuru cyane cyamfashije ni uwo muvuga butumwe yatubwiye yuko ugusenga no kuganira n'Imana. Yego. Vyanyigishije cyane ndavuga wow, kumbe inzira ihari yo kuvugana n'Imana ntabwo ari za WhatsApp za Facebook. Kumbe ntabwo ari za kumbe gusenga niyo nzira yonyene ihari iri direct yo kuganira n'Imana. Ndavuga nukuri ndafashijwe. Ati ku inzira yo kuganira n'Imana si Facebook, si WhatsApp, kandi urumva aho Imana yitora kabisa. Niho yitora kabisa. Ariko ugiye mu gusenga Imana ni direct connection yama yuguruye. Yego. Rero nafashijwe ndavuga wow, ndafashijwe cyane. Noza ari gihe dusenga ariko ntitumenye kubera iki dusenga. Kamenga dusenga gusa iyo dufise ibibazo, kamenga twosenga gusa iyo byanse canke twosenga gusa iyo tugombye gutakambira Imana. Yego. Ariko nitumenye yuko gusenga ni inzira idushikana ku Mana kugira ngo tugiriranire ikiyago, habeho kuganira. Iyo muri ko muraganira n'umuntu uramubwira nakakubwira, uramwishura, uramubaza nakakubaza, ukamwishura nakakwishura. Hakabo hirya dialogue. Rero gusenga niyo nzira dushoboza kuganira n'Imana. Cyamfashije cyane cyo kintu. Yego. Urumva neza abantu mutagiye gusenga, umva neza ko byukuri ibyafashije Olivier Igani ni byo ati ntayindi nzira kuganira n'Imana no gusenga iyo usenze Imana muri bonanira direct. Reka twinjire neza mu biganiro biye ko abantu batazi Olivier Igani ninde mu majambo make. Olivier Igani ni umusore akijijwe. Ava mu muryango w'abana 6 akaba ari imfura mu muryango. Niwe mukuru. Niwe mukuru. Bana 6. Hama akunda gusenga Imana, akunda kuririmba, ariko kandi akunda no gufungura. Urakunda gufungura. Ibyo nawe utabikunda mana. Ibyo bintu rero ashe gufungura no wese barabikunda. Barabikunda. Gufungura barabikunda hano bose. Yego. Gufungura kugira ngo twubake umubiri. Mbega Olivier Igani Yesu mwaboneye ryari wakijijwe ryari? Bon, je navuga ko nakijijwe neza na neza 2013. 2013. Nturi muri abantu bakuriye mu nzu y'Imana. Ego jewe bon kubera ko papa na mama bari basanzwe bakijijwe para abantu basenga. Nanje rero urabona uri umwana barakubwira tujane mu mahombi tujane gusenga. Mugabo icyo gihe cyose ava 2013 byari ibintu by'ubwana gusa, guherekeza abavyeyi ntumenye ibyari byagakiza. Rero neza na neza 2013 niho naza kumenya neza icyo ari cyo, niho nabatizwa mu mazi menshi.
hanyuma ndinjira rero muri eglise apana biga vyo kwinjira saa 3 ugasohoka saa 4 nkinjira neza nkavuga ngiye kuba umuririmbyi ndabatijwe ngiye gutangura gukorera Imana neza neza umaze gutahura gukorera Imana icarico ya 2013 ariko kandi hamwe n'ivyo ubutumwa bwiza naje kubutahura neza na neza za 2019 umva kuva 2013 narabatijwe ndinjira muri eglise ndasenga ndaba umuririmbyi mbere no gusigura ijambo ndavuga ariko sinari bwamenye neza na neza kijya kibazo bakubaza uno munsi baba kizo tuvuga ngo turakijijwe bakakubaza ngo wakijijwe iki kacubura icyo wishura ngo je vyo nakijijwe ngo ni byinshi kubico gihe imbere y'2013 wararirimba ntaririmba yego kuririmba nyene byo muri kwale ukavuga n'ijambo ry'Imana nkarivuga mugabo utazi icyo cyo utazi ntaramenya neza ibya uraza ari kuvuga ijambo ry'Imana no kumenya ubutumwa bwiza rero birya Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga babwire ubutumwa bwiza abazo kwizera mu batize hamawe ibintu nk'ivyo rero kumenya ubutumwa bwiza neza na neza nagiye kubimenya neza 2019 yeah ucuratahura ati vy'ukuri agakiza ni iki ico nakijijwe ni iki nene nk'umuntu atarakiza umusoro ko agakiza ari iki gabwana Olivier Igani agakiza no kwizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ukemera yuko ukemanga ko yavuye mu isi aje mu isi atari kubw'ivyaha vyiwe ariko ari kubw'ivyaha vyawe kandi akaba yarabambwe ku musaraba atari kubw'ivyaha vyiwe ari kubw'ivyaha vyawe ukavyemanga mu mutima hama ukavyaturisha kanwa Bibiliya tubwira ngo ivyo onye ubigize ubuvuye mu rufu ugiye mu bugingo rero ikintu tuba dukijijwe urubanza ruba ruri urazi umuntu amaze gucumura yaragiye mu rubanza yaratandukanijwe n'Imana avyumva rero umaze kwizera Kristo Paulo yavuze ngo umwizeye uri muri Kristo Yesu nta rubanza ruzomutsinda no kuvuga uyizeye Kristo Yesu ubuvuye mu rubanza mu yandi majambo urubanza n'urupfu ko Paulo yavuze ngo utamwizeye ngo aramaze gutsindwa n'urubanza ngo rero yarapfuye kumwizera rero niko kuva mu rubanza kuva mu rupfu kuja mu bugingo none avuze nk'amajambo waruvuze ati kwizera Yesu ukamwizesha umutima ukato n'akanwa ariko vy'ukuri ingeso mbi yagendera matarazivamwo uyu muntu abarakira gakiza bone kuvuga ingene bimeze etape ya mbere no kwizera maze kwizera Kristo ubukijijwe igikorwa kiba gisigaye ni camwe muyera umaze kwizera Kristo duhabwa mwe muyera rero niwe muri agaruka muri twebwe akaca dufasha gukora ibihwanye n'ubugombe bwa mwe muyera nibige vyamwa vya mwe muyera bijya rero byo gukora ibikorwa vyiza ivyo Imana yari yarateguye kuva kera rero umuntu yakijijwe by'ukuri arahinduka nushaka kuvuga ko wakijijwe hama ugume muri vya bindi nyene vya kera naho rero nashaka ntuburakizwa wakijijwe by'ukuri arahinduka koko ingeso ziwe zirahinduka inyifato irahinduka imvugo irahinduka bidasigura ko umuntu atisanga mu ntege ngo asanga yakoze icaha ariko by'ukuri arahinduka umuntu birashika yarakijijwe bigashika akagira intege nke kuko umuntu haravuga bati umuntu yakijijwe ntasura gukora icaha ngo wavye Imana ngo ntacomora we byemera je sindavyemera icaha naje ndagushigiye sindavyemera icaha umuntu utegezwa gukora icaha kuko umuntu ariko kandi niyo mpamvu twahawe mwemo ngo mwemo twamuhaye kugira ngo atwemeze ivyaha amaduhane adufashe kubivamwo nuko nuyo Olivier Igani urumva ko ari umuntu akomeye kandi anakuze mu gakiza reka rero twinjire neza neza ku ndirimbo zawe hanyuma urivesemo impano yo kuririmba ryari neza amuvuga ati bino bintu ngoma ndabikore ngoma ndavyihebere ngoma mfata amafaranga yanje ndashire mu ndirimbo ndashire muri audio ndashire mu masanamu urumva nirye nimare jewe imbere yo kugira yo gukizwa nsanzwe mfise impano yo kwandika kuririmba ntaranakizwa narakunda kwandika uturirimbo twaba benene twisi tujya nyene twumviriza abafizo n'abandi umuntu akandika karufre nafise n'abana twagendana ashobora kubandikira amajambo nkabwira we ririmbo ibi je nkaca ndondera refre maze gukizwa rero narinjiye muri chorale ndaririmba ndabo muririmbyi bese nazi no kuririmba ibintu vyatari ariko je muri je nafise ikintu cyo kwandika indirimbo
de plus natahuraga kiza rero de plus naronderaga imana de plus negeraga imana niho niko nagenda mbona niko nagenda ndonga indirimbo nkaronga indirimbo 2016 rero 2017 yego niho muri jewe natanguye kumva umuriro neza na neza rero mu 2017 na 16 niho rero natanguye kumva umenga ndakeneye gusenga cyane ndakeneye kurondera imana cyane ndandika n'indirimbo ya mbere uturirimbo ndatwandika ariko naguma mvukana n'ibi bintu narandika nkashira muri chorale tukaziririmba abantu bakambwira izo ndirimbo ni nziza nkandika kandi ngashira muri chorale tukaziririmba ngo ni nziza nkabona umenga abanezera bahezagiye 2018 umukozi w'Imana araho umuvugishwa n'Imana arambwira yatumye papa ngo ndakintu ujye mwana wawe uzo mu tuganire carambwira ibintu acarambwira Imana iragukeneye Imana ari ibintu igomba kugukoresha muri ubwo busore bwawe genda ubisengere Imana izogira ikintu kubwiye irambwira igomba kugukoresha ibi nibi kandi uzobona ibi nibi ariko genda ubisengere ndafata umwanya wo kubisengera nk'ubusengera 2019 ivyo wo mumere yambwiye vyose ndayibonye wow ndafata akanya ko gusenga niho rero kuca ndonga confirmation yuko mfise umuhamagaro wo kugira gute wo kuririmba ariko ndagira ubwoba bwo gutangura ariko ndaronka abavugishwa benshi babimbwira nanje kandi ndaronka ama confirmation bicyo mwijambo ry'Imana ndiko ndasenga rero niho kuca ntangura rero 2019 tariki 6 z'ukwezi kwa mbere hariho agakorwa nakoze ko kwilansa akubwira abantu nyine ko mfise icyo kintu muri je numva ko mfise umuhamagaro wo kuririmbira Imana niko gutangura rero kugeza no munsi ukaba kandi ahugeze kubikosa urahishimira cyane gose natanguye 2019 ariko ibikorwa vya studio nabitanguye neza na neza 2020 akugeza umaze gusoma indirimbo zingahe zine umva ko si bibi indirimbo rero nishashwe na kwimaze igira yasohotse itariki 26 z'ukwezi k'umunani uno mwaka bisura ko indirimbo imaze imisi indwi indirimbo wayise ngo wampaye inkota kubera iki wampaye inkota wampaye inkota urabona inkota iryo ni ijambo rya Bibiliya ni ijambo ry'imhemu ntabwo ari inkota yo guhata ibiraya canke ibijumbu si nkimwe ya Petero yitwaza inkota ni ijambo rya Bibiliya Paulo yagereranyije inkota ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo nkota ry'imhemu inkota rikarishe cyane ritandukanye umusokoro ni igufa ni kigwanishwa twahawe nk'abakristo raza abakristo twebwe turi ku rugamba Paulo yavuze abo tugwana saba inyama n'amaraso rero twebwe turi ku rugamba urugamba turiko ntabwo goroshe rero twarahawe bigwanishwa mu bigwanishwa rero twahawe harimo iyo nkota rero ikarishe cyane iyo nkota nayo niyo jambo ry'Imana Yesu yavuze ngo ijambo ryanje ribe muri mwebwe rigwiriye kandi amajambo yanje abe muri mwebwe nanje mbe muri mwebwe namwe mbe muri jewe icyo muzosaba cyose kizuba birakunda kuvuga ikigwanisho cyo mbere dufise ni jambo ry'Imana iryo rero iryo jambo niyo nkota Imana Kristo Yesu yaduhaye nk'ikigwanishwa tuzokoresha muri uru rugamba turimo hano kwisi none ino ndirimbo wanditse uri mu bihe ni buhe butumwa bukubiye muri ino ndirimbo ya ndirimbo nayanditse sinari ndi mu bihe vyiza urazi n'ibijya bintu twatanguriye ko mu Kristo aragira ahantu gaca mu bigeragezo cyane ibigeragezo vyimwe siniko ndavuga ivyo kubura ibiharage canke ibirato canke ibiki canke indwara no bigeragezo vyo mu byo bw'imhemo aho umuntu wumva umenga uri kuri adende bukigwa umenga uri kuri asubira inyuma ko umenga ari izindi mhemu ziriko zirakuza mu stari nziza zigwanya mhemu yera rero narigeze kuba mu bihe bitari vyiza cyane byo kugeragezwa arazi n'abaririmbyi kumwe tugeragezwa nimba tabanga wodu satura gato kumbure n'umuntu azirimo yumva ate yabwawo je ndiko ndagenda wa hariko umuntu agira intege nke cyagategwa akagira amageragezo mu byo bw'imhemu muga ntabimenye mugabo mwavyumvise akavuga ate yabwawo je ndiko ndagenda bon urabona abaririmbyi kenshi hari ibintu bitugerageza cyane nko kwibona ubwishime ako karabafata abaririmbyi mwebwe kubona umenga urarengeye abandi kindi cya kabiri ikintu c'inkumi kagera kubugira ubona umenga abakobwa
bariko baraza benshi kandi kubera bagize igikundiro batanguye kumenyekana kumenga umuntu umukobwa ari we wese wamuvugisha kandi ibintu nk'ivyo kandi ukabona bariko baraza kandi nawe ukacubona umenga uri kurabaha umwanya kandi abakobwa usanga arabo nyine muri eglise nyene bakijijwe bamwe usanga ari bo muri eglise abandi nabo usanga ari bo hanze mbere ukabona umenga bariko baraza ariko ukabona umenga nawe bariko baragutwara mugabo bakagira ahantu uvuga no ibi bintu no kabisi inzira ndiko ndajamwo ntabwo ari nziza rero ndiko ndasenga rero arihageze ahantu numva umenga ndiko ndadenda bukibona ndabwira Imana by'ukuri ndakeneye kunesha ndakeneye kuva muri izi ntege nke ndakeneye yuko nesha ndakeneye kuva hano hantu ubuzima ngomba kujamwo sibwo rero niho nacenja muri abanyefeso 6 ku murongo wa 13 bwa bundi bino bintu kumbe yisi turi kumbe ibi bintu dukore muri menga ni ibintu bisanzwe ariko simenye yuko ari urugamba ndimo nizindi mwemo nubundi bwame ndiko ndagwana nabo cyane abona ko ari ikintu twahawe bigwanishwa kumbe kwizera rukundo nibindi inkota imwe ndavuga wow kumbe ngaha ibi nivyo bigwanishwa twahawe ndavuga mana ushoboze rino jambo rikore ku buzima bwanje rero ndasoma nandi majambo mfatiye kuri ayo nyene ngo muhungu mugwanizi nawe azobahunga ngo mugire gute ibintu nk'ivyo hama ngo mu muhunge nawe azobahunga ndagira nibindi ngo nimwemere kurongurwa n'akameremere k'umubiri niho mutazoshe mwemere kurongurwa namwe niho mutazoshitse ivyo akameremere yifuza ivyo byose ndaraba ndavuga wow hash cyandasenga giye mu gusenga cyane vume ndaronse izindi nguvu ndaronse ubundi bushobozi ebana ubwo nyene gahunda zose nari mfise muri je cyane vume ndabayundi muntu cyane avuga wow kumbe iri jambo ni inkota karishi twahawe yo gukoresha iyo turiko turageragezwa cyane avuga mana ndagushimiye ko wampaye inkota ariko jambo ryawe niyo mpamvu ubu onye sinkitinya ibitero vya wa mubi biraza kubera ko mfise inkota ndayikoresha kanesha 71 amajana 934 canke 67 88 urashaka kufisa ikibazo intererano urashaka kumuha guhamagara cukandika gucuka mubaza ikibazo wifuza Olivier Igani isa 10 ko iminota 20 muri studio za Radio Vyizigiro mbiga none Olivier ivyo uheje kudondagura hejuru byaje nk'intege nke cyangwa byaje nk'amageragezo yo bw'impwemo bikunda gufata abandi siwe gusa umuntu wese yamba mubiri ibyo birashaka kumufata mbega ivyo birashaka konona mu gikorwa umuntu ariko arakora mwibango Imana yamuhaye nka wowe ry'uburirimbyi canke givuga butumwa ikorwa cyose umuntu yahaye mu rusengero mbega ivyo waruvuze birashaka gutuma umuntu bivuga c'Imana abangamirwa yego icambere uretse yuko ari icaha cyo kugira cyane cyane urazi yuko ubusambanya ari icaha ubwishime nibwo bwatumye Satani agira gute akororerwa ku isi kwishima canke kwibona kubona umengo urarenze ivyo ni ibintu bibiri rero ngo aje mu buzima bwanje ngwanya apari y'ubwishime ikindi kintu ngwanya n'ubusambanye ni nakibi ubushakanyi nikibi gose kumuririmbyi kabisa n'ikintu kibi n'ikintu je nufuma numva basi nabeshi hako no kumva ko urumva rero hari bijya bintu bigira uretse yuko ari icaha vyafecta n'ingabire bikafecta na ministere bikafecta nibango canke igikorwa uba uburimo birafecta cyane kuko bituma udakoreshwa na mwemu yera uko wategezwe gukoreshwa bigushira kure y'ubugombe bw'Imana kandi bigushira kure kandi n'inyonga z'Imana yego iyo uri kure y'inyonga z'Imana rero ntacu uri kurakorera urumva biragoye gukoreshwa biragoye kabisa na cyane cyane ko twebwe tutikoresha turondera buri munsi gukoreshwa n'Imana buri munsi iyo rero ufise imitima ibiri kwagiriza imitima ibiri muri wewe umwe ukwagiriza icaha biragoye gukoreshwa n'Imana biragoye hari once yitwa Evangeline irakoze asanzwe ari ibururi muri Kiremba adamuke cyane ngo ayo majambo akoresheje arakomeye pe ngo musore arafise identité mu gakiza n'ivyiteka kumva umurundi aririmba neza cyane ati nagomba ndamubaze nihe
aha ngo niye stream avomamwo ubuhinga bwo kuririmba neza nkuko ubuhinga bwo kuririmba buvoma he byose ni ugusenga ni ugusenga cyane cyane kwegera Imana cyane ukumva ko ari cyo kintu ugira umwitwarariko wa buri munsi kwegera Imana cyane ko ibintu vy'Imana ntabwo bijamo ubuhinga bwinshi ubuntu bw'Imana ni ibintu uhabwa tu amukaririmba ariko cya kabiri kandi ingabire yiwe ukagerageza kuyitwararika kugira ngo kameme ugire ijwi ryiza ijwi ryawe ntiripfe ntirigire ibintu bya nisarare ribe ryiza umuntu aryumvise yumve nyene kari ijwi nyene kabisa riryoshe hama rero rice rigira no gusigwa rigira amavuta no gusenga gusenga ivyo rero ni ibintu uvomera ku gicaniro ugasenga karondera Imana kuko maze kuba ufise ikintu Imana yaguhaye kuririmba tugishigikiza rero ijwi bica byuzura rero bikagira akanofera 71 amajana 534 amajana 960 cyangwa 67 48 36 rosha ko ufise ikibazo intererano umwanya ni gwa dusigaje iminota igera kuri 6 yonyene ni indirimbo byo kubona ko ifise amashusho ameze neza indirimbo ikozwe neza mu buhinga budasanzwe indirimbo kandi ubona by'ukuri iryoshe twizera ko indirimbo izoshika kure ko uravye urugezo imaze kurabwamwo mu misi mike imaze turizera ko izogera kure bona Olivier Igani uri kurabona uri kuratumirwa hirya no hino mafishe atandukanye wizego bikorane aho uca yumvamwo gute wumva gute beranera ubwoba gutera ubwoba gute muri byo mugondi twese ari imbo yababwa ati iyo babonye uhaguruka bose bakoma amashi ati wewe uvyifata bugute ati jengira ubwoba ati kubera yuko ati baje abantu bose ati uravye na Yesu ona bose baramukomeye amashi ati kandi baje bose bamukomeye amashi ati nibo bamubamvye yego burya agira ubwoba bw'abantu ivyo bintu biravye umenga biraryosha ariko ntabwo ntabwo biryoshe nkuko tubibona je birantera ubwoba kandi ikindi kintu bintera kwegera Imana cyane ko mba ndiko ndabona inzira yo gusubira inyuma iyo abantu batanguye kunkomera amashi cyane gose biba umengo baba ariko rabiba ubwishime muri jewe yarabona iyo umuntu aguteye ikintu ukabona kari bomba aguteye kandi amaze kwibona kari bomba ugerageza uko ngene kwepa rero je nanje bintera kugira ubwoba no kwegera Imana cyane bavuga Imana ivyo ndiko ndabona no kurinda kwinginze umfashe ngire inyota n'inzara byo kukwegera cyane kuko ndazi naho bayakoma muri bajya nta muntu nkunda nkuko nkunda ni wowe nkunda vy'ukuri kandi uzamuwe n'abantu amanurwa n'abantu nibo bacha amanuro nibo bajya nyene bagukomera amashi nibo bagaruka kandi baka ariko Imana yakuzamuye iba yakuzamuye rero no kuvuga iyo bankomeye amashi bintera kwegera Imana cyane no kugira ubwoba kugira ngo sizove nisanga mu kintu cyo bwibone cyane cyane ico hari ifashe nyine ariko ireba abandanje avuga ati yarakwifurije kubandanya nguhoraho angwa guhe kugira kure gose urakoze Evangeline aha twitege rero inyuma y'ino ndirimbo wampaye inkota mbega hari indirimbo ziri muri studio canke ni yivuga ati abari manze bumviriza iyo nzobanda bahereze izindi hanyuma ego babe barumviriza iyo hama uko Imana izogenda idufasha kungene izogenda ducira kanzu tuzogenda tuzana ibindi mu nyuma nta migambi imbere uyibona hehe mu myaka 5 iri imbere Olivier Igani ibona hehe bon jewe mu myaka 5 iri imbere ndakeneye kuzokwibona kuri ndo rugezo ntariko uyu munsi ndakeneye ko umuririmbyi kameme atazwi gusa ngaha mu Burundi canke ndakeneye by'ukuri bikorwa Imana idukoresha bigere kure cyane cyane nta muntu atifuza ico kintu East Africa kwisi yose tubone kabisa abanyarwanda tubona abakenya n'abandi bariko baraduha ama feedback indirimbo zanyu ziriko ziradufasha indirimbo zanyu ziriko ziradukura mu kibanza kimwe zikadushikana handi kubw'icubahiro ca Kristo ariko kandi ca kabiri ndifuza ko mu myaka 5 nzoba ndi umupapa mwiza w'abana afite urugo rwiza mu myaka 5
ndavyifuza ko gose gukorera Imana uri umusore aha nivyoroshe rero mu myaka 5 Imana ivyumve mu myaka 5 ndakeneye ko nanje nzogaruka ngaha kuri Vyizigiro umbaza ngo famille ni gute famille Imana izobikora igihe c'Imana nico gikomeye igihe c'Imana kigeze ibintu biragenda neza cyane ino ndirimbo by'ukuri amashameze ariko hari umuntu yaguma yitambika imbere ya kamera uno muntu waramubonye urumva muri clipe umuntu wese abashaka ko aboneka rero iyo abonye nk'umu director atari ko aramutumbera yacha zibira kamera agacha yizati je agasanga ariko ayazibiye umuntu yazibiye kamera aragapeta asanga ariko arazibira hama abantu bagire ino ndirimbo kuno misi indwi imaze ino ndirimbo iri hanze nize feedback maze kuronka bati byukuri hari kiri kirafasha abantu cyane gose mbere maze nshimira abarundi n'abandi bose bariko radushigikira ku ndirimbo byukuri niyo ya mbere ishikanye abantu bayiraba abo uko bangana ibihumbi 2 hafi n'amajana 7 ni ikintu gikomeye cyane rero ico ni kimwe mu bintu bitwereka yuko indirimbo ko abantu bayakiriye neza n'amakommentaire indirimbo byukuri tumaze kuronka feedback yuko indirimbo iri kurafasha abantu benshi bakura mu kibanza kimwe bashikana mu kindi cyane ico ni kuri turashimira Imana bidutera inyota yo kwegera Imana cyane no kurondera inyonga zayo yego nuko isa 10 zirenze ko iminota 29 asigaye munota umwe gusa tugasozera nike kintu wosaba abakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana abakunzi ba Olivier Igani muri rusange jewe ndabashimire ikindi naco no basaba bashikare kudusengera no kudushigikira mu buryo bwose bushoboka badusabira yuko Imana yoca inzira tukaronka n'amafaranga ko ikintu kitugora cyane mu muziki y'amafaranga ariko turizera ko Imana izoca kanzu kugira ngo amafaranga aboneke duhuze n'abantu bakomeye abantu boshigikiriza impano abantu bafite amafaranga kugira ngo ibintu bigende neza cyangwa yaduhe natwe yaduha ubwacu natwe tuyagire kugira ngo iki gikorwa tucagure gose kubw'icubahiro cyayo ikindi naco dukunda umuziki w'u Burundi umuziki mimbazamana n'umuziki w'u Burundi muri rusangi dukunda igihugu cacu hama nshimire n'abantu bafasha kanya ko kutumviriza abakunzi ba radio Ivyizigiro abakunzi abakristo muri rusangi aho bari hose ni Imana ibahezegire gose mwakoze kubana natwe mwakoze kwitaba ubutumire bwacu hanyuma tukwifurize kugera kure tukwifurize Imana izo gushikana aho yifuza gushikana cyane gose murakoze cyane tukwifuriza mu gugasanga Imana yifise handi hantu kure gose Imana yifuza gushikana Imana izagushitse hanyuma ni washikana uzotwibuke nkamwebwe no bibagira friend nkamwebwe sino bibagira friend arige buca mutwibagira ko bateye umuntu ngera ndamuze ari ibintu bitashobora kwibagira sinzo bibagira kabisa sinzo twibagira noko Imana izobiguha we kora hariyo umukuru w'igwe yakunda kuvuga ati byose bizova mu boko yanyu we kora ushema inguvu hama natwe tubashigikire hama namwe muduhe indirimbo zimeze neza hanyuma turizira neza yuko indirimbo zizogera kure kandi urana ko uko biri kose igihe watanga kuririmba kugeza n'ubu anakuri kose ko hari ikintu cyo kirahinduka Imana iri kurabikora Imana iri kukivi ivyo rero bikwereke yuko rero nejo bizameze neza cyane nejo ni heza gose nejo ni heza nuko yari Olivier Igani twe turi kumwe hano muri Studio Igani cyafashije nshimire cyane wewe twe turi kumwe nshimire cyane abantu mwese mwakomye utega amatwi dushimire cyane abantu mwese mwanditse eka umuntu wese tubifurize amahoro twifurize imigisha twifurize kandi kuranirwa mu banyu no mu byanyu bye bye